Wandiko ndaruravye nabonye umenga ugutwara kiracari ikibazo hano mu iwacu mu Burundi. Kuko mu gihe umushikiranganje yishura kubamwitwayeko, jewe ivyo banyitwarira atabimbwiye, nawe bene kunyitwarira atavyo bambwiye, urumva yuko hari hagahaze. Aho jewe mbona yuko umenga harimo ikintu cy'incire n'ingurire nkuko babivuga mu Kirundi. Ngiye kugwandika ubwago, jewe ivyo bimenyetso bavuga vy'umugambwe urongowe na Jacques Bigirimana, jewe ntavyo nzi. Kuko abantu bose ngira ngo barabizi yuko kuva mu 2010 jewe ibiro vyabo bikorera sindigera njayo, ivyo bakoresha jewe ntavyo nzi, nta kintu rero jewe nabasahuye. Kira noneho ngira ngo nta n'umunsi numwe baravuga yuko ibiro vyabo byo bavyatewe. Aranavuga ngo nkure ngo amakarata ngo nibindi ngo ivyandiko ngo ibikoresho ngo vya propaganda ngo nibikoresho vya mobilisation, mugabo ntibavuga ati iki niki kugira ngo hanyuma umuntu ashobore kwishura aziti ivyo bintu muri ko murambaza ntibiki, kuko jewe byose bavuga ntavyo nzi. Jewe ikarata natanze ndazitanze imbere y'ukwezi kwa gatandatu 2010. Ikarata zari ziri muri permanence y'umugambwe, barazi bo nyene uko babigenjeje baja gufata busuma ibintu byari muri permanence bagayora byose bakajana. Urumva ko ibi ni birego bishingiye ku nsaku n'ibintu byo kudodobereza ngo baronka bakora umuntu. Afise impungenge ko baba bateguye ikindi kintu nk'ivyo bakoze mu 2010 byo guhiga buhongo abantu bose batemeye kuyoboka Bigirimana. Aha rero nogabisha uwo mushikiranganje nabo bose bafise uwo mugambi yuko tudakeneye umuntu numwe aburabuzwa kubera ivyiyumviro vyiwe vya politiki. Nimba vyabananiye nibemere ko vyabananiye, mugabo ntibarondere inyenda muvano yo kugira ngo bahige buhongo abantu.